Amazina yiwe y'ukuri ni Bizimana Abubakar Kalumu. Umuziki wamwitse amazina menshi agiye atandukanye harimo Satbi, Saturama Bafre, Magondi n'ayandi mazina menshi umuziki w'u Burundi wagiye umwita. Uno mugabo kuva muri Empire Avenue yamenyekanye cyane gose mu ndirimbo zigiye zitandukanye, harimo n'indirimbo yise Inkuru y'ukuri. Uno mugabo yatanguye kumenyekana cyane mu muziki guhera mu mwaka wa 2009 aho yasohora album yiwe yise Inkuru y'ukuri, ndetse harimo indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zikundwa na Beshi, ndetse izina ryiwe rigenda rishigwa hejuru gushikana n'uno munsi. Satbi Saturama Bafre canke Bizimana Abubakar Kalumu asanzwe afise umukunzi nka Harmonize hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mwaya mango iki gihe uri korumviriza ko ano makoro bisa nkaho ari we ariko aravugwa cyane gose muri no entertainment y'u Burundi, niwe ariko aravugwa cyane gose. Ni nyuma yo gusohora indirimbo yise Kirisese yayikoranye n'umusanzwe ari umunyamuziki kuva hariya anye muri South Africa bamuyita Makenzo. Ni indirimbo yasohotse mu buryo bw'amapiano. Indo ndirimbo iriko igenda ivugisha Beshi cyane gose, indirimbo ubona yuko imaze ikiringo c'imisi ishika kuri 9 hariya ku rubuga rwa YouTube, ndetse igiye habona. Ni indirimbo ya Satbi, ndetse yaramaze igihe kitari gito ariko arayipromoting avuga yuko agiye kuzana indirimbo yakoranye n'umwe mu bavuka aha hose hari umwami w'amapiano. Ni Satbi Saturama Bafre yazanye Buja Piano, ndetse uno munsi akaba ari nawe ariko arateza imbere injana y'amapiano hano mu gihugu cy'u Burundi, hano muri Buja Flavor. Satbi Saturama Bafre ibiko biramuvuga ko ni byinshi cyane gose, hari commentaire negative, hari commentaire positive, byose inyanduruko yavyo ni kuva kuno ndirimbo yitwa Kirisese yakoranye n'uno muririmbyi kuva muri South Africa canke muri Africa DCD ariwe Makenzo. Ino ndirimbo ikigenda ivugisha Beshi irya nino, aho maze uno muririmbyi Satbi agenda avugwa ko ari mu batumye ahagarara kuvuzwa cyane gose indirimbo kuva ngaho onye muri Tanzania, indirimbo za Harmonize, indirimbo za Diamond Platinum, indirimbo za Rayvanny, indirimbo z'abaririmbyi bagiye batandukanye kuva ngaho onye mu gihugu cha Tanzania. Beshi baravuga ati Satbi ari mu batumye irivuzwa ry'imiziki myinshi cyane gose kuva muri Tanzania rihagarara. Ni nkaho twotanga karorero nkuko hariho Beshi bagenda bavuga bati Satbi yarakoze ibikora inkana mu gihugu cyacu Burundi, abitwa ba DJ Fernando, ba Melanini Boy, ba D1 ndetse n'abandi baririmbyi bandi bagiye batandukanye nka ba Dramati, nabo ngo barakoze ibikora inka mu gutuma imiziki y'u Rwanda no munsi atagaciro kanini ifise hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kibanza kinini ifise hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nitwa Donatien Zitunga canke MC Donali Numba, urugani Agasozo TV. Nagusabe kubandanya urukurikirana, kanda subscribe ngaho munsi canke abone kukaba utari bwabikore. Kubamaze kubikora ndabasabe mugire commentaire ndetse intererano zanyu nekiremara mu bikorwa vya Agasozo TV. Nuko tubaha byinshi bigiye bitandukanye, amakora y'atrending mu industry yo guteranya kabiri gatanu ndwi mu madomene menshi agiye atandukanye. No muririmbye Satbi Saturama Bafre niho turiko turayaga kuno munsi bivanye n'ibiriko biramuvugwa ko irya nino. Mbese hari n'ibiharuro biriko biragenda vyerekanwa irya nino. Ono muririmbyi Satbi Saturama Bafre ariko aravugwa ngo ko ariko arakora boost ku ndirimbo Kirisese yakoranye n'uno muririmbyi Makenzo. Bimeze gute? Mbega ni kubera iki ariko haravugwa amajambo menshi kuri no ndirimbo Satbi yakoranye na Makenzo? Niki kibigaragaza ko hashwe kwakogwa boost ndetse inateye ubwoba, yanateye n'uruhagarara hano muri entertainment y'u Burundi, hano muri industry yo guteranya kabiri gatanu ndwi. Hambavu ivyo vyose tunabibutsa ko no muririmbyi indirimbo yiwe Kirisese yakoranye na Makenzo iriko iratrendinga, iriko agenda yifatira imitima myinshi egira ryoshe, ndetse imeze na neza cyane gose, haba mu buryo bwa beat, haba mu buryo bw'amajambo, maze aho hariko aragenda havugwa menshi cyane. Cyo gitubona vuze ati mu bantu bariko baravugwa cyane gose hano muri entertainment y'u Burundi, uno muririmbyi Satbi Saturama Bafre arimwo cyane gose bitewe n'ino ngoma Kirisese yakoranye n'uno muririmbyi kuva ngaho muri South Africa bitaneri not everywhere hano mu gihugu cy'u Burundi. Aravuga amajambo menshi agiye atandukanye, avuga ati
Satubisa Turamabafri abakwiye kunshimira ndetse akampa n'agashimwe cyangwa akampa n'icupa kubera ko amajambo yashoboye kubakoresha mu ndirimbo nije namubereye inspiration, nije namubereye inspiration, nije nayamuhaye amajambo yayakuye iwanje. Vyabivuze mu gihe twashoboye kuba twumva ngo verse zitatu, iryo jambo twatangiye kuba turyumva kuva kera cyane gose. Rero neri natera jararigaruka ko ati burya anye amajambo Satubi yashoboye kubakoresha muri no ndirimbo nije nashoboye kubagira gute ndamuterera ivyiyumviye. Bimeze gute rero ino ndirimbo yakorewe boost gute? Ivyo onye bivugwangwa mu gihe indirimbo yashoboye kuba igaragara ku munsi ugira gatandatu imaze kuba yuzuza amavyuza ngana 313 nkuko muri ko murabibona muri kano ka video nashoboye kubereka amasana magiye atandukanye. Bukeye bwa ku munsi ugira gatandatu bagiye babona, twagiye tubona, Beshi bagiye babona hano muri entertainment y'Uburundi, muri industry yo gutanya kabiri gatanu ndwi indirimbo ya Satubisa Turamabafri, ndavuga kirisisi yakoranye na Harmonize kuva nga muri South Africa, imaze kuba iduza ku bihumbi 819 hari ku munsi ugiranwa. Ivyo bintu bikaba byaratangaje Beshi, ni gute ushobora kuduga ibihumbi birenga 500 vy'amavyuzi mu kiringo c'amasaha adashikana 28 mu gihe mu minsi ishika 5 yari imaze kuruga rwa YouTube atigeze aduga ayo mavyuzi angana nkuko kose. Ivyo byose bikagenda bitangaza abantu Beshi, ariko kandi akaba n'abandi bagira commentaire positive bavuga bati kugira boost ni ibintu bito cyane gose, ni ibintu kandi bizwi mu gihe wifitiye akanoti kandi vyemewe na YouTube. Ati rero nta mpamvu nimwe yuko hovugwa amajambo menshi cyane gose. Bane bakavuga ati ni ibintu bibaye by'akataraboneka kubona umurimbyi Satubi bashobora kukwiza amavyuzi arenga 800 mu kiringo kitarenze indwi. Bavuga bati felicitation Satubi barakoze ibintu by'abantu, bintu bitari bwakugwe n'abantu ntabaki hano onye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twagiye tubona amastatistiki agiye atandukanye ku baririmbyi Beshi bagiye batandukanye bavuga bati bakoresha views z'abahindi, abandi bakoresha views z'abagiye batandukanye, byerekana ko ari boost ziba zakoze. No kwa Satubisa Turamabafri no munsi haragacere Satubi naca ari karabivuga ko, ariko ko we wabandanya posting avuga ati ndi number 1, nije ndabikoze, nije nkoza amateka no mu gihugu cy'u Burundi ata muntu numwe yari bwayakore. Ndetse anakavuga ati ngomba nkwize umuriyoni mu kiringiro c'indwi imwe gusa. Ndababwira ko iyo misi indwi yaheze amaze kubasimbira ku 819 hariya ku rubuga rwa YouTube, ariko bukeye ku munsi ugira 8 ntabwo uno mugabo uno musaza yari bwigira kwiza wa muriyoni. Turavye umuvuduko tukaraba na statistike ya video yari iriko, byari bigaragara ko ahubwo mu kiringo c'imisi nka 10 indirimbo izo bigeze nko mu miliyoni ibihumbi amagana. Ariko rero ibyagiye kuba bitangaza nuko yaduze ikiringo yaduze amavyuza ngana 500 mu kiringo kidashikana amasaha 28 mu gihe baca baza bakavuga ati ivyo nibisanzwe Satubi bakoze, ati kwera ko bimaze kuba bikora Beshi. Ati na Harmonize yashoboye kuba duza umuriyoni w'amavyuzi mu kiringo c'amasegonda 38 byarabaye. Ati kandi n'abatanzania bagiye bavuga ko ari iterambere ku muziki wa Tanzania. N'abarundi rero nibatenyenye bemere ko ari iterambere ku muziki w'u Burundi kuko Satubisa Turamabafri akoze ibitari byigere bikogwa. Bino bintu bishobora kuba bitangaze ndetse bikanatangaza Beshi, ariko nawe uri kuradukurikirana no rubuga Agasozo TV. Niki cagutangaje ku ndirimbo kirisese ya Satubisa Turamabafri? Imana ibandanye bahumugisha, twese duhure muri commentaire. Bye bye.